Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kubiriko biravugwa mu gisata c'umutekano ndetse n'igisata ca politike, aho hoba hari bamwe mu bategetsi bo mu rwego rw'umutekano no kwivuna abansi bo batangwe guhungisha imiryango yabo, abane nabo bakaba ariko barondera aho bahungira mu bihugu vya kure nko mugabane wa Buraya ndetse na Amerika y'Amajepfo. Nkuko tuza kubigaruka ko murano makuru kandi hari amakuru y'ibanga dufise avuga ko hacindwe zibiri habaye mu kanywa baba inama ihuza ibihangange vy'abagenerali bava muri CNDD FDD. Iyi ni inama yabereye mu Carama ku kirabo Berer ca Lieutenant General Gabriel Nizigama bataziratibiya kuri ubu ari mu mabanga y'ubushikiranganje. Ni inama bivuga ko yatanguye isaha 4 z'umurango irangira isaha 5 z'ijoro kugira ngo bagumye ibanga carazera k'imodoka zabo ba generali zigoma muri ico kibanza nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru. Mu gihe havugwa vyinshi cyane bishobora kuba mu minsi iri imbere cyane kwihangana y'impande zibiri ziriko zirasekana muri CNDD FDD, hari uruhande rwa President Valentin Ndayishimiye ndetse n'uruhande rwa Reverend Ndikuriyo abitwa ko bari mwiragi rya President Nkurunziza. Haravugwa ibintu byinshi bitandukanye muri no minsi mbere, kandi intambara iri kwiraba mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo ikaba itariko iravyorosha ku mpande zombi, aho bamwe bavuga ko bariwe abandi bakavuga ko iyo ntambara ari ubufatanye mu vya gisirikare ndetse no mu vya politike hagati y'ibihugu vyompi. Nkuko amakuru dushikira bivuga, hari bamwe mu basoda batanguye guhunga, bamwe ngo baba bararonderewe amapasiporo ndetse n'amakarata y'inzira aberekeza mu bisagara nka Dubai mu bihugu vy'Abarabu, ndetse abandi bakaba barabandanije mu bihugu bitandukanye nko ku mugabane wa Buraya ndetse no mu bihugu nka Canada. Nkuko tuza kubigaruka ko rero hari bamwe mu bategetsi babifisemwe kuba kugukomeye cyane mu guhungisha aba basirikare, mbere ngo hakaba hari n'abasirikare bo baragiye muri ivyo bihugu nko muri Dubai ndetse no mu bihugu vya Canada gutegura ibibanza bamwe mu bana b'abategetsi ndetse n'abakenyezi babo bo bazoshikiramwe mu gihe bo babahunze igihugu. Nkuko tuza kubiga ko kumurano makuru rero vyose nibiza kugucika, ufyende subscribe canke s'abone niba utarafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza kandi no makuru bagenzaho aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, habe mu gisata ca politike ndetse no mu bindi bisata bitandukanye. Ndabaye kaze rero muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga mu minsi iheze, harabaye inama idasanzwe. Ni inama yahuje bamwe mu bagenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD kuvikira umuhari bakabandaniza mu mabanga yo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2005 mu gihe hahuzwa abo mu gisirikare ca kera ba XFAB ndetse abavuye mu mihari igwana ndetse n'abo muri CNDD FDD ubwabo. Ino nkuru reka dutangurire kubiriko biravugwa, aho kandi ho basowe n'ingingo zidasanzwe zo gucunga abasoda bariko barahunga bigira i Dubai. Nkuko nabivuze mu mfunyafunyo, ingwano mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikirasambura igisoda cy'u Burundi ku rugero rudasanzwe. Abasoda benshi cyane bariko baratoroka igisoda barondera iyo bomokera hanze. Abagenda bari mu migwi yose, intwazangabo cyane abariyetona n'abakapiteni, ibisongerezi be n'abasoda batoyi. Aba bose bahungira ahashoboka hose. Hari abanyegera mu Burundi, hari abashwiragira mu bihugu bibanyi, hari abashika kure nka Canada, Buraya ndetse n'ahandi. Hakaba hari kandi n'abariko baje kurondera ubuzi mu gisagara ca Dubai. Benshi bakavuga ko ari irya mbere mu mateka y'igisoda cy'u Burundi wumva intwazanga bihe bigisirikare igahitamwo kuja gukora ikiyede ede maso ku zuba rya Dubai. Iki akaba ari ikimenyetso kitabesha caho abatwara Burundi bagejeje gutesha agaciro igisirikare cahoranye iteka ridasanzwe mu karere ndetse no ku mugabane wa Afrika muri rusange. Tukabibutsa ko kandi igisirikare cy'u Burundi arico gisirikare conyene kitigeze gitsindwa intambara n'imitwe yitwaje ibigwanisho canke se abo benshi bama bita inyeshamba. Abagenda bose bakavuga imvo zitatu nkuru. Abasoda bato barimwo bavuga ikibazo c'umushahara, bakavuga ko umushahara bafise mu gisoda uteye isoni, bagahitemwo kubivamwo bakironderera kandi kazi. Hari umusoda yatwandikiye ko bamaze kubima amafaranga yabo bakoreye muri Somalia, yahisemwo kugiheba. Imvanyamukuru nka bose bahurira ko nuko batabona ico baja gupfira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Benshi bahunga kubera kwanka gusubizwa mu gihugu ca Kongo. Aba baherutse gukugwayo vuba
bo baronse inzira yo guhunga bisa nuko hosigara bake. Ng'intambara ntayo bakeneye, iki kintu niyo abatwara igisoda batacumva ngo azoba ingorane zikomeye. Edouard Bizimana ngo yafashe ingingo yo gucunga abaja Dubai. Mwikete ry'ibanga twaronse ryo kugenekerezo ya 2022 Kigarama mu mwaka wa 2025, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yamenyesheje ko ashizeho fishe ndangamukozi umuntu wese aje gusaba akazi hanze azobanza kwerekana ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ngiyo fishe izoba iriko ikidodo c'ubushikiranganje ajejwe, umukono mwishiramwe rero ngitse umukozi be n'umukono w'umukozi, mbere ikerekana n'uwo mu muryango avyemeje. Iryo kete riravuga ko ubushikiranganje bwahora bukurikirana abaja kurondera ubuzima mu bihugu vyahanye amasezerano no guhana abakozi n'u Burundi, ngari kubu ngo n'abaja mu bihugu bitarasinya ayo masezerano bazohora bakurikiranwa n'ubushikiranganje. Muti iyi fishi rero ije kubera iki? Iyi izanywe nuko hari abasirikare bamaze iminsi bafatwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagiye Dubai. Amatwa dusumira kandi ngo hoba hariho n'abafatiwe kuri pafe bagiye kurondera passport. Mu gushira iyi fishe leta iteze gucunga rwose abasuda bariko baje kurondera akazi hanze cane cane Dubai. Iyi fishe kandi kazonafasha ya mashiramwe y'abategetsi agurisha abakozi hanze kurya amafaranga y'abarundi bariko barahurumbira Dubai ku bwinshi, ariko ugasanga ntibaca muri ayo mashirahamwe. Ngubu abazoja Dubai badaciye mu mashiramwe y'abategetsi agurisha abakozi bizobasaba kuririra indege mu bindi bihugu. Urudandazo rero rwa pasiporo z'abasoda muri pafe. Urundi rwego ruriko rurakorerwa ko cyane ni igipolisi mu vyo kijejwe harimo gutanga pasiporo kizwi cyane nka pafe. Aha hantu hari hamaze iminsi urudandazwa rukomeye rwa pasiporo z'abasoda, gubundi abasoda benshi bafise pasiporo z'akazi, pasiporo de service, ntibagera pasiporo isanzwe. Kugira rero baronke isanzwe barabisabira uruhusha ku bakuru babatwara. Abo nabo boca babona abasuda bashobora kuba bashobora guhunga. Nico catumye rero abatwara pafe n'abakozi bayo biyumvira uko boha abasuda pasiporo zisanzwe babanje kubaka amafaranga yo murengera. Umusoda bamusaba kurondera karanga muntu iriko ayandi mazina, bakamukorera pasiporo arishe hagati y'amafaranga 2 ndetse n'imiliyoni 2.5 vy'amafaranga y'amarundi. Umwe mu bakomisiyoneri babikora we yatubwiye ko arya amafaranga 400, abo muri pafe bakaronka 1,600,000 vy'amarundi. Ngo rwari urudandaza rero rukomeye cyane. Ariko nkuko uwo komisiyoneri yabituyagiye, hari umukozi wa pafe urutse gufatanwa pasiporo 7 z'abasoda. Uko niko rero vyamenyekanye idiri ibirapfuye. Umukuru wa pafe General Major Maurice Mbonimpa yoba kandi arimwo muri urwo rudandaza. Ngo biragoye ko bino bintu bishoboka umukuru wa pafe atarimwo. Haraciye imyaka General Major Maurice Mbonimpa avugwa cyane mu baryi biturire bijanye n'amapasiporo, ariko imigenderanire afitaniye n'abakuru ikamukingira. Ubu birashobora ngo kutamusiga. Nkuko natangwe mbivuga amakuru y'ibanga dufise avuga ko acindwi zibiri habaye mu kanywa babo inama ihuza ibihangange by'abajenerali bava muri CNDD FDD. Inama yabereye mu Carama ku kirabo BRR ca Leta na General Gabriel Nizigama batazira tibiya. Ni inama yatanguye isaha 4 z'umurango irangira isaha 5 z'ijoro kugira ngo bagomye ibanga carazira k'imodoka zabo bajenerali ziguma muri ico kibanza. Ikibazo c'ingwano ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo be niki kibazo c'abasoda batoroka vyarahavugiwe. Imwe mu ngingo bahavuye bumvikanye nuko bashikiriza President Ndayishimiye niyo kubogoza General Maurice Mbonimpa muri pafe. Abasasanguzi mu vya politika bakibaza ese uwo ari wo muti. Ingwano yo muri Kongo ikirica vyinshi mu Burundi uhere ku gisirikare c'igihugu. Birahambaye ko abatwara igihugu bicara hamwe bakavugana ukuri. Kuri bamwe intambara ya Kongo n'urudandaza bakuramwe amafaranga menshi cyane, ku bandi ni intambara ibatwara ubuzima batabona ico bagwanira. Ni intambara kandi itateguwe, ari nayo mpamvu abasoda b'u Burundi bayihoneramwo. Umusoda ntashobora ingwana atumva, umusoda ategerezwa guhabwa ubuhinga n'ibigwanisho bihuye n'intambara agiyemwo. Ngabarundi nabo ntibakwiriye kwaka uburenganzira bwabo bwo kuja gusaba akazi aho bishoboka. Ngo leta kandi ntikwiye kubandanya ihimpigi abihaye kudandaza abarundi. Mu kiganiro President Ndayishimiye aherutse guha abanyagihugu hari shiramwe ryamirije ubucakara bukorwa n'amashiramwe agurisha abakozi hanze, aho ryerekanye ko ayo mashiramwe atwara 50% y'amafaranga abarundi bakorera hanze. President Ndayishimiye ntiyishi ico kibazo. Ubwo bucakara rero bukwiriye gutuzwa naho bukorwa n'abakuru bakomeye.
Gushiraho fishe sivyo bizobuza abasoda kuja i Dubai no mu bindi bihugu, ahubwo bizotuma urugendo rw'abarundi baja muri ivyo bihugu rubavuna kurusha, kuko bazoca bategerezwa kurira indege kure y'u Burundi. Si ivyo gusa kandi biriko biravugwa cane cane ku birabara n'abasoda bariko barahunga igihugu, kuko n'abasoda bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo b'Abarundi ngo bagwariye kwashi muri ico gihugu kubera ubusuma bw'ababatwara. Ibi bintu abatwara igisoda bo babizi. Aya makuru tugiye kubageza ko ni ntaye y'umusirikare aherutse guta aromoka aja gupagasa hanze y'u Burundi. Uyu yatwandikiye yerekana ingene gufata n'abo basirikare biri mu biriko biratuma bahunga ku bwinshi. Uyu musoda we akemeza ko yiboneye ingene abasirikare babarizwa muri bato ya 17 ya Tafoke bagwaye kwashi bivuye ku murongozi mu w'iyo batayo ari we Lieutenant Colonel Pamphile Nizonkiza. Intahe y'uyu musirikare twayitanze uko yayiduhaye, ariko ico twakuyemwo nizo tuma amenyekana ku mvo z'umutekano wiwe. Uti ivyo nabonye muri Kongo biragoye gutahura ko ari abasoda b'igihugu canke ko ari abacakara. Ndongeye kubaramutsa. Nabonye inkuru mwatangaje ku basoda bariko baratabakomoka kurondera ubuzi hanze y'igihugu. Emwe abasoda bagitaye bakiri kuko n'abataronka iyo baja benshi bashitse mu gihugu nk'ababa baronsa amakonje bahitemwe kwigumira muhira. Uti ivyo nabonye muri Kongo biragoye gutahura ko ari abasoda b'igihugu nuko ari abacakara. Tijewe nari umusoda muri batayo yari muri Kongo. Hari abasoda benshi bagwareyo kwashi rukoro, none aho hantu umusoda gwara kwashi urumva ko yo kwifuza gusubirayo. Ndakeka ko inkuru yuko hari abasoda bagwariye kwashi atawigeze yibabwira, hariho n'abapfireyo kugutinya kubarungika mu Burundi ngo vyo hava bimenyekana. Subi inyuma gato njewe nagiye muri Kongo mu mugwi umwe w'abasoda barungitsweyo. Igenekerezo yagiyeyo ntituyivuze, nanone kumvo z'umutekano we. Uti nabanje gukora muri Haut Plateau za Uvira. Mu nyuma twarungitswe mu kiyaya ca Rusizi. Batayo yacu yavuye imera nk'isambuwe, turungikwa gutanga ramforo ku zindi batayo. Twebwe twarungitswe gufasha batayo ya 17 ya Tafoku yatwagwa na Lieutenant Colonel Pamphile Nizonkiza. Iyo batayo yari ahitwa Munanira. Mu mezi 3 ya mbere ni abasoda bagwaye kwa Sherukoro vyagiye guhagarara ari uko komanda wa batayo atumwe ko kwisigura muri brigade twarimwo. Nituzi ko mukuru w'igisirikare nawe yoba yaramenye ivyo bintu bagomye babifukafuka. Ibi ndiko ndavuga vyabaye uyu mu mwaka uheze nyene w'ibihumbi 2025. Abasoda bo muri batayo ya 17 Tafoku baramaze amezi 2 barya rimwe ku munsi, naho ne bikaja kuboneka isaha 4 z'ijoro. Abatagira uko babigenza ngo bisumire nibo bahavuye barwara kwashi. Rero kubera ko brigade twatwagwamwo yari hafi cyane yaho twari, abasoda bamwe bahavuye baja baramanuka gusaba indya mu gihe babonye ko muri brigade bariko barafungura. Nuko vyavuye bimenyekana rero ko abasoda bo muri batayo ya 17 ya Tafoku babangamiwe n'inzara. Brigade yarageze ahirengegwa n'abaje gusaba indya, niho baheza bakabaza ivyo ari vyo. Abasoda baravuga ko basigaye barya rimwe isaha 4 z'ijoro zirenga. Aho rero kwashi yari gejeje kuri abasoda. Icitwazo cari ko komanda batayo yari yaranse kubakisha igikoni. Ariko aho hose abofisiye bobo barafungura saa 4 y'igitondo. Mwumve namwe ako kamaramaza aho abofisiye bafungura bonyene bakareka abandi basirikare bakicwa n'inzara. Bimaze kumenyekana komanda batayo yaratumwe ko muri brigade abona kwemera kubaka igikoni. Mu guhisha babagwayi bakwashi baciye babarungika gukora mu gikoni kugira barabe ko botora mitende. Hari umutegetsi vyababaje avyumvise, yari umumajoro muri brigade uwo bita Beka tirajejwe ivya logistique. Uwo yaratumye abagwayi baronka amata n'ubuyi, ariko vyaciye kure. Aho ga amata n'ubuyi vyari vyandikiwe abasoda bose, ariko ntavyo twaronka. Narumvise ko hari abasoda bishwe niyo kwashi, ariko sinashoboye kubamenya. Nahavuye nsaba konje barayimpa, sinasubiyeyo naciye nigira gupagasa mu mahanga. Ngo rero iki kiriko kiravugwa kirambaye cyane. Igisoda kiriko kiricwa n'abagitwara. Intambara ya Kongo iratwononeye gose igisirikare, abariko baragita ni benshi cyane. N'abasigaye boronka inzira ntawuzi uko vyogenda. Hari abasoda kandi benshi bidogera ingene bibwe imfungurwa zabo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.
Iruhande y'intahe y'uyu musirikare twararonse izindi ntahe nyinshi z'abasoda bavuga ingene abatwara batayo babivye imfungurwa zabo. Abatwara igisoda ngo barakwiye gukora amatoza akome kuko ingene abatwara amabatayo bigenjeje muri Kongo. Hari benshi bagiye gutungira ku magogo y'abasoda. Bagarutse mu Burundi naho abasoda bo muri bato ya 31 ya Tafoku nabo bidoga ko imfungurwa zabo bazigarukanye mu Burundi narirya bamaze akanya gato muri Kongo, ariko aho bari uyu munsi ababatwara bakanka kubaha ivyo bagarukanye harimo amata, ubuyi, ifu yo gukoramwo imikate n'ibindi. Bano basoda bo bagakeka ko ababatwara bashaka kunyuruza izo mfungurwa. Intambara ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo yishe vyinshi, abasoda baratakaje icizere ko babatwara. Umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye bamufata ko yabagurishije kwa Tshisekedi kugira yironkera amadolari. Umukuru w'igisirikare bo bakamufata ko yariko yironderera inzahaba muri Kongo. Uwo bavuga neza ni Colonel Nihorimbere Jehonias yatwara division. We baremera ko yakunda abasoda kandi ko amenya ibibazo vyabo yavyitwararika, ariko abasoda baratinya kumubwira ibiriko birabashikira. Abasoda bidogera abatwara za batayo ko babivye imfungurwa babarira amafaranga yo gusuma. Muri rusangi abasoda bidoga ko bahemukiwe n'indongozi ko babashoye mu ntambara batumva kandi tateguwe neza. Bongera babarira utwabo bageze ku rugamba. Ikibabaje kandi nuko atanumwe abazwa amagogo abasoda b'u Burundi baboneye muri Kongo. Ni vyiza rero ko hobaho amatoza kwe kukungena abasoda ba bato ya 17 muri Tafoku bagoye kwashi ingene abagwayi bavujwe n'uruhara rw'indongozi mu vyashitse. Bihambaye kandi kurondera ko no mu zindi batayo bitoba vyarashitse abafise uruhara muri ubwo bube gito ngo barakwiye guhanwa bimwe biboneka, ngo ubundi hatubatswe icizere c'abasoda bato ku ndongozi zabo igisoda kiba giheze. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi no Muhuza TV. Imana iba hezagire.